Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa mahoro nshuti namwe abakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 16 Kigarama umwaka wa 2023 kaze mukurikire amakuru twabateguriye ngira ngo mpere ku ngingo nkuru ziyagize. Kurungika ingabo z'igihugu kurwanira ku butaka bw'igihugu ca Kongo y'intwaro rusangi n'ubuhemu bukomeye ku Burundi n'abarundi bwakozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umwihwezo wa Pacifique inahazwe arongoye ishiramwe Fokode ahavuga ko aragatukisha mu gihe uwaramutse igihugu c'u Burundi yari yatorewe kuja hagati y'impande zibiri zishamiranye muravyumva mu ntango zano makuru. Ingorane iri hagati y'ihinguro ry'isima Buseko n'abanyagihugu yari ikwiye gutorega umuti vuba mu ntumbero yo gukingira amagara y'ababa hafi y'iryo hinguriro. Muraza kumva uko bisigurwa n'uwahoze aserukira abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke ahasanzwe hari icicaro c'ihinguriro Buseko ku mutumba Murengeza muri komine Mpanda intara n'Ibubanza havugwa ibijanye n'ibendera ry'umugambwe CNL ryashinguwe ku ngoro n'imbonerakure abanywanyi ba CNL bo kuri uwo mutumba bagasaba ko iryo bendera ryo garukanwa ariko nshaka kumasonga mukanya idonido. Dore mu gisata cy'umutekano mwanemeje kuvyumva mukanya mu ncamake umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahemutse kubona yarungisa abasirikare b'igihugu kuja gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari M23 kandi yari yatowe nk'umushinga ntahe aja hagati y'abashamiranye byashikirijwe kuri uyu wa gatanu na Pacifique inahazwe arongoye ishiramwe Fokode mu kiganiro ukuri kunywanisha havuga kandi ko iyo nyifato ya Ndayishimiye yatukishije Uburundi n'abarundi tumwumvirize. Ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ku bwanje ni ibintu bitwambika ibara, ni ibintu bitumaramaza nk'abarundi, ariko bishoboka ko biri muri ya ngendo aherutse kuvuga aho nyene yivugiye ati jewe ndafise ubujanja ndaswahira, bisigura ko ashobora kuvuga ikintu icyo ariko arakora kidasa n'ico aba ariko aravuga. Inyifato yagize muri ico gihugu y'ukuba umuhuza agahagarikira ibiganiro akabuhagarariye amahoro akagira ingabo agavye muri ico gihugu kugira ngo zigarukane amahoro. M23 ikabaha uturere yari ifise ivuga iti mwebwe turabahaye uturere twari dufise nk'ingabo ataho zihagaze zije kutuja hagati, hanyuma mu mpisho akacarungika izindi ngabo z'u Burundi nyinshi inshuro zine izo yarungitse guhagararira amahoro, akaca azambika umwambaro w'igihugu ca Kongo nk'uko bo barabasirikare ba Kongo, zangabo akaca zirungika ku rugamba kugwanya umwe nyene yamusigiye uturere ati we twakwizigiye nk'umushinga ntahe, akaca agenda kugwanira muri utwo turere nyene. No kuvuga mu mwanya umwe ingabo zitwa ko zihagarariye amahoro akaba arizo zicunga uwitwa umushinga ntahe akaba ari wapangira abaje kugwana ati ni muce ngaha mugira uko. Ivyo ni ibintu by'akamaramazi, ni nk'umuntu twabona mu Burundi bamugize umushinga ntahe mu rugo, umugabo n'umugore bakamuhamagara ngo tuje hagati utwumvikanishe, hanyuma akacaraba umwe nimba aja ku ruhande rw'umugore cyangwa ku ruhande rw'umugabo akaza aramubwira ati wewe niwe ngiye gushigikira kugira ngo tuneshe ujya wundi mwubakanye, ukaca uduraza uramubwira uti buriya yambwiye gutya aho tushikira mu rubanza aza kuvuga ibi n'ibi n'ibi uze we witeguye imwe n'uca umugwanya ndaza no kumuhenda gutya kugira gwe mu rudubi nawe uca ugira uku, ukamufasha kumubwira uti ndakeneye nuko umunesha ukamutwara ibyiwe byose ndabigufasha. Wari witwa umushinga ntahe bukeye sinzi izina buca bakwita. Rero nivyo Uburundi bwakoze muri Kongo. Pacifique inahazwe havuga kandi ko Evariste Ndayishimiye yahemukiye cyane abasirikare mu kubarungika ku rugamba badafise n'ibirwanisho bihuye n'urugamba bariko, yongera kandi ahemukira n'imiryango yabo kuko ubuze uwiwe atigera abimenyeshwa. N'ubunyene dusubire twumvirize Pacifique inahazwe nimwe mu baharanira agateka kazina muntu akaba narongoye ishirahamwe Fokode. Abasirikare b'Uburundi bavuga ko badafise ibirwanisho bikwiye muri iyo ntambara. Babati tuba dukeneye ama arme d'équipe, turakenera artillerie ikomeye,
ariko ivyo bigwanisho bikomeye Kongo iranabifise. Kongo ikabiha babasoda bayo badashaka kugwana, bakongera bakabiha uwo twariko turagwana. Ngiki kindi gisigura uguhemukirwa kw'abasoda b'u Burundi n'impamvu bariko barahapfira ku bwinshi. Nico umusirikare naho yoba akomeye gute utamuhaye ibigwanisho bijanye n'urugamba umurungitsemwo ubumuroshe. Hari ikindi kuba rero batishimiye n'urugamba barimwo, bavuga bati ntitwumva ingene dukogwa umwambaro wacu, tukambugwa ibendera ry'u Burundi, tukambikwa ivy'abandi kandi ibyo twarahiriye tubizi. Ico nikindi kibabaza abasirikare b'abarundi bagasanga birabaciye intege. Hakaba rero ningene ubuzima bwabo babona ko butitwararitswe, upfiriye muri urwo rugamba akaba azi ko n'abiwe bashobora kutazobimenyeshwa. Abasoda barapfa, bamwe bagahanga mu mashamba ya Kongo ntibatahanwe, abandi bagatahanwa ariko imiryango ntibibwigwe, igisoda kigaguma kinumye mu muryango. Hakaba umuntu ababwira bati erega naka twari kumwe ku rugamba yarapfuye, ntimuze murindire mu muzomubona. Hari abatubwiye amagorwa bagize, bakahamagagwa bakaja ni Bujumbura bakahashika, bahageze umuryango witoye bakavuga ati nimusubire inyuma nta kiziga kiriho. Dafise abantu vyabaye ko amaze kubinyandikira, agahinda umutamakazi agasubira inyuma yaje gushingura akagenda atabonye uwiwe. Muzokumva ingene mu kubahamba birinda nuko imiryango yabuze ihura, bagahamba umwe ku munsi kugira ngo imiryango ntihure, ntibone ko abariko barapfa ari benshi kandi ntibagire ibibazo babaza. Umusirikare yavuga ati jewe nzopfa, umwana wanje ntibazomubwira bati so yapfiriye iki, yapfiriye ubutwari, yapfiriye igihugu. Mu nyuma wa muryango bakaca bawuta, ntihagire n'umwe azowitwararika. Abana kumbure ntibaze bige, abazogwara ntibaze bavugwe, kandi umuntu yitwa ko yiguze ineza y'igihugu. Ivyo biraca inkokora umusirikare. Pacifique Nahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Tubananize mu makuru y'intwaro. Kugura imodoka za leta ni kimwe mu bikorwa bigiye kuba birabanje guhagarikwa, kiretse ibijanye no kugura imodoka z'igipolisi hamwe n'izo mu butungane. Ivyo ni bimwe mu vyapfunditswe n'inama shikiranganje idasanzwe yakoranye ku munsi wa gatatu w'iyindwi. Jehome Niyonzima, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo, avuga ko ibikorwa byari bitegekanijwe kurangurwa n'ikigo Buha ariko bikaba bitarashirwa mu ngiro, bivanwa mu bitegekanijwe n'integuro yo mu mwaka wa 2023 bigashirwa mu mwaka wa 2024. Humvirize Jerome Niyonzima, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje, ivyashikirije mu kuyunganira navyo bikaba ari ibi bikurikira. Ubwa mbere, guhagarika igurwa ry'amamodokari kiretse mu gisirikare no mu gipolisi, mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'imodoka 8 zigenewe amashuri afise uburaro. Uburyo butekanijwe ku bikorwa bijanye n'inyubako canke gusanura ariko bikaba bitaratangura kurangurwa, biravanwamwo bikazoshirwa ku rutonde rw'ibizorangurwa mu mwaka wa 2024 ushira uw'ibihumbi 2025. Amakuru y'intwaro arabandanya. Leta y'u Burundi irakwiye kwikubita gashi imvugo ikajana n'ingiro mu gukura mu nzira ikibazo c'ihinguriro ry'isima Buseko riri muri quartier Karurama, komine Rugombo, intara ya Cibitoke. Bishikirizwa na Phineas Nigaba, yigeze kuba umushinga mateka akaba ari n'imvukira y'intara ya Cibitoke. Phineas Nigaba havuga ko leta izi neza ko ibikorwa vy'ihinguriro Buseko bifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu. Kubwiwe rero harageze ko abanyagihugu bo muri Karurama batezurirwa kugira batekanirwe mu babo no mu vyabo nk'abandi barundi. Umvirize Phineas Nigaba. Twihweje uko igisagara ca Cibitoke kiriko kiraguka ku murindi munini cyane, tukaraba n'ingene ubuzima bw'abanyagihugu ari ikintu gihambaye cyane, turabona ko kibanza ihinguriro gisima Buseko irimwo uno munsi atari kibanza kibereye, kubera ko ababanyi b'iryo hinguriro bahura n'ibibazo byinshi biturutse kuri iryo hinguriro. Aha twovuga ibijanye n'umutigito w'amamashini ararakora amasaha 28 ku 28, bigatuma abo banyagihugu badashobora kuruhuka. Tukaraba intumuko y'isima ishya kuja mu ngo z'abantu, aho nta muntu yanikira impuzu hanze, aho nta muntu yanikira ibifungurwa hanze, eka mbere
mbere no ku mameza iyo ntumuka irahashika, tutibagiye ko no kuyihemuka bayihemuka. Ivyo rero bigaca bigira inkurikizi ku magara y'abantu. Turabona rero ko twihweje ibyo byose tubona ko iryo hinguriro Buseko ryiza ryo kwimurirwa mu kindi kibanza kitari hagati mu banyagihugu, nibyo byofasha kugira ngo amagara y'abantu ashobore kugenda neza no gukingirwa. Kandi ibyo tubivuze dushimikira no ku byo indongozi nkuru zagiye zirashikiriza, kuko izo ndongozi barabonye ko nabo nyene icyo kibanza kitabereye. Dusaba ko imvugo yojana n'ingiro kugira ngo amagara yabo barundi yabo banyagihugu bari mu karere ka Karurama bashobore gutezurirwa, baronke nabo umwidegembyo, babeho nk'abandi barundi bose. Phineas Nigaba akaba yabivuze mwari mwavyumvise nk'uwigeze kuba aserukira abanyagihugu, akaba ari n'imvukira yo mu ntara ya Cibitoke. Bamwe mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Karede baridogera imfungurwa bamaze iminsi bahabwa iyo bari kwizamu mu nzu y'uburiro iri kuri ivyo bitaro. Abo bakozi bavuga ko hari bamwe muri bo izo mfungurwa zagwaje mu gihe basanzwe banakatwa buri kwezi amafaranga y'izo mfungurwa. Abo bakozi kandi bagiriza umuyobozi mukuru kutemera ko hoba impinduka muri iyo nyubakwa y'uburiro, hari nako gusaba abamukurira kugira ico bakoze. Kurikire umwe mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede yaganiriye na radio FPA. Ikibazo abakozi iyo turi kwizamu haba ku murango canke mw'ijoro hashyizweho resitora ijejwe kutugaburira amafaranga boshize ku mushahara. Iyo resitora rero turamaze igihe tubona ivyayo bitameze neza, ariko bivanye n'inyungu usanga umuyobozi ayifitsemwo n'abandi bamukikuje, ugasanga twebwe twe turahagirira ingorane. Akarorero nuko nk'iyo ufise izamu hama ukagenda ugasanga izo ndya bariko baguha indya zaraye baziguha ku murango, indya zihumura nabi, imfungurwa no kuzitopfa wiyumviye ko ari iz'umuntu, wareka kuzirya mu nyuma ukumva ngo uzoziriha. Akarorero twebwe ngahaye hari abakozi babiri ntashimye kuvuga amazina ku mvo z'umutekano bamerewe nabi kubera indya bariye ku munsi wa gatandatu n'akamaramaza. Aha rero kuvuga twe kuva ku munsi wa gatandatu zimwe twazihagaritse, none umuyobozi avuga ngo umuntu atarya wese ngo abemera ngo azoyakatwa. Birateye agahinda, birateye umubabaro kubona abantu bakuze nka twebwe dukubitirwa ngo kurya ngo tutarye naho ngo bamera bayadukate. Twebwe twasaba abamukurira kuko ibyiwe byaratwengeye ntabyo twasemereye. Aha ni ukuvuga ugiye kubaza ikintu cerekeranye n'amakenga ufite kuri iyo resitora n'akadora rugavuyemwo aho bongera no kwicwa. Rero twebwe twasaba abamukuriye bamubwirye n'ibintu bikwiye kugenda. Iyi resitora ivyo iriko irakora ngaha aye n'akamaramaza, aho usanga nk'igitoki canke umuceri biba vyateguwe mw'ijoro ugasanga ko babitanga, canke vyateguwe mu gatondo ugasanga ko babitanga mu masaha saa 8 saa 9, biba vyononekaye. Uwo yari umwe mu bakozi bo ku bitaro vyitiriwe umwami Harede yariko yidoga biturutse ku mfungurwa bahabwa zitameze neza. Ndabibutse ko ano makuru mushobora kuyaronka muciye ku muhora ngurukana bumenyi wezi3.rpa.bi. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA. Ubivugwa muri politiki, abanywanyi b'umugambwe CNL bo ku mutumba Murengeza komine Mpanda intara ya Bubanza bariyamiriza urongoye imbonerakure kuri uyo mutumba yashinguye ibendera ryabo ryari ku ngoro y'umugambwe, araheza rishira umukuru wo mutumba haraheze hafi imisi 10. Abo banywanyi b'umugambwe CNL basaba abajejwe intwaro gusubiza iryo bendera bongere batange n'insiguro y'iyo nyifato. Uyu numwe mu banywanyi b'umugambwe CNL ku mutumba wa Murengeza yaganiriye na radio RPA. Abatwara umugambwe CNL ku mutumba wa Murengeza mu komine Mpanda provinsi Bubanza bashinze idarapo nk'uko yari isanzwe ishingwa ku mutumba wa Murengeza. Hanyuma utwara imbonerakure ko umutumba wa Murengeza arashika arashingura iyo darapo yanayikumagaza mw'ibarabara aranayitabura ashira utwara umutumba wa Murengeza mu ntwara. Utwara umutumba wa Murengeza ntarasubiza iyo darapo. Ibyo byabaye itariki 6 z'ukwezi nyene turimo, niho byaba saa 1 y'agatondo. Ariko imbere yo kwitura ubutungane indongozi z'umugambwe CNL ziriteguye kuzobanza kubaza abajejwe intwaro imvo canke itegeko bisunze kugira iryo darapo rirandurwe ryongere rinatarugwe. Ibikurikira
bizomenyekana mu ndwiza indongozi z'umugambwe SNL zimaze kwitura ubutungane. Dutandukira amakuru y'ibidukikije. Inzu zirenga 15 zagurutse, ibiterwa be n'ibiti nivyo bimaze kumenyekana ko vyononywe n'imvura ivanze n'urubura imaze imisi igwa muri komine Nyabitsinda intara ya Ruyigi. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri iyo komine bari mu kangaratete bagasaba abagira neza n'abajejwe intwaro kubagarukirako. Ino nkuru tuyibaza Eric Niyonzima. Iyo mvura ivanze n'urubura irikira bica bigacika mu ntara ya Ruyigi yatanguye kugwa mu ntango y'inondwi turiko turasozera. Nkuko amakuru dukura muri komine Nyabitsinda abimenyesha ngo amazi atari make yaratikiriye hadasizwe inyuma imirima na cane cane yo mu mwonga. Uno munyagihugu aravyigana. Kuvuga nk'ibintu imvura yononye cane cane yaraguruye inzu zishika nko kw'15 sinarenga no kunarenga ko yabibandanya yongera itwara ibigori umwonga ibiyoba yongera ikinigera byo muhira bateye gatatu nyene intengwa ibigoti kabisa biragiye ngorana amasoya ibyinshi cyane gose. Uretse ivyo biterwa mbumbarugo n'imiceri nayo nyene yarahononekariye hadasizwe inyuma n'ibiti vyahenukiye mu mabarabara ibindi bigwa ku mazu y'abantu. Imiceri yo mwonga yose yaratwawe yareba ko n'amazi uko yari imaze imwe kwera iyindi nayo ikirimo iragira gute yashiramo amata urako n'ibiti zahenagurishije ku nzu nyene iri navyo biragwa mu mabarabara pe kandi ngo biracabandanya vrema. Tubamenyeshe ko ku mutumba wa Nyagitenga uri muri iyo ntara nyene ya Ruyigi hari amazu 8 yabomowe n'imvura ivanze n'urubura yaguye ku wa kabiri uheze. Abanyagihugu bashikiwe n'ivyo vyago bagasaba abajejwe intwaro n'abagira neza kubagarukirako narirya bari basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Eric Niyonzima. Ubukene bw'igitoro bwatumye haba inkwirikizi zitandukanye zifatiye ku itangwa ryaco iyo kibonetse. Hamwe ku masitasiyo barashinga amaritiro ntarengwa, ahandi naho bakemera ko umuntu yuzuza ariko agatangishwa amafaranga. Abafise ivyuma binywa igitoro bagasaba ko coboneka umuntu akagura ico ashatse kandi atamafaranga atangishijwe ku ruhande. Inkuru ya Elvis niyo mwungere. Ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu na essence buramaze ukwezi busubiye kwibonekeza mu ntara ya Gitega. Iyo kigize ngo kiraboneka kuri station imwe canke zibiri, aho usanga hari mirongo miremire y'imiduga n'amapikipiki zihatonze. Ivyo bica bizana inkurikizi zimwe kubijanye n'ingene gitangwa. Nkuru zikaba ari uko uwemeye gutanga amahera ava ku 200 canke 30 kuduga aza kunywesha mu bambere kandi aciye kuba batonze kuva kera. Ayo mahera agasangirwa na bene gutanga igitoro n'abapolisi baba bahagarikiye ico gikorwa. Ivyo bakavyita ngo no gucora. Hari kandi amasitasiyo ashinga amaritiro ntarengwa ku muduga canke ku pikipiki mu ntumbero yuko haronka abantu benshi bashoboka. Kuyandi masitasiyo amwe naho iyo igitoro kibonetse baremera ko umuntu yuzuza umuduga ariko akabanza gutangishwa amahera yakirwa na bene kugitanga. Ivyo kandi bakavyita gucora. Ayo mahera akaba adashobora kuja munsi y'ibihumbi 10 ku muduga. Ahandi naho imiduga igitonze irindiriye ko igitoro gishika abagomba gushikirwa n'ingoga barengana imiduga itonze bavuga ko bagiye guhinduza amavuta yo mu moteri, ivyo bita vidange mu gifaransa. Iyo vidange iheze bagaca banywesha igitoro imbere y'abandi. Iruhande y'ivyo ikimenyane kirakora cyane, aho imodoka canke ipikipiki ishobora kuza igaca ku zindi igatera inywesha. Uko bimeze ubu rero bamwe mu bafise imiduga bazinduka batonze imirongo ku masitasiyo bahitishamwo ko gihava kiboneka. Hakaba hari n'abamara n'imisi 2 canke 3 ndetse n'iyirenga batonze imiduga ihirirwa ikaharara, abandi nabo bakayitana bugorovye. Kuri magendo essence iri mu icupa rya plastike ry'ilitiro n'igice rivamwe amazi yitwa Kinju rikaba rigurwa hagati y'ibihumbi 200 na 225. Mazutu nayo ikaba ilitiro imwe igurwa ibihumbi 10 kuduga. Abanyagihugu rero muri rusangi na cyane cyane abafise ivyuma binywa igitoro bagasaba ko coboneka nkuko vyari bimaze imisi bimeze. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kw'isoko. Icuno musi gashimikira ku bukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu Burundi. Kw'isoko tugishikirizwa na Zawadi Grace. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikibazo c'igitoro gisa n'icabaye akayobera abahinga mu Burundi. Haraheze igihe kiza kirisubiriza. Muri no minsi mu gisagara ca Bujumbura ku masitasiyo amwe
uhasanga imirongo miremire cane y'imodoka zitondeye igitoro ku bituro vy'amabisi ava mu gisagara ca Bujumbura aja mu makartier uno musi hari hera urujya n'uruza rw'imiduga rwahora rurangwa mu gisagara ca Bujumbura nta rwari ruhari ingaruka y'iryo kena ry'igitoro ku banyagihugu n'izihe leta n'izihe ngingo yofata kugira ngo itorere umuti urama ikibazo c'ubukene bw'igitoro ibi nivyo tugira turabire hamwe muri kino kiganiro ku isoko co kuri wa 16 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2023 ku isoko y'uno musi mwishikirizwa na jewe Zawadi Grace Kazi. Ingaruka z'ubwo bukene bw'igitoro bwabaye ndanse ku buzima bw'abanyagisagara ca Bujumbura ni nyinshi kubura ikibunguruza iduga ry'ibiciro ku bidandazwa nka byose eka ubuzima nka bwose busa n'ubuhagarara ibi nivyo abanyagisagara ca Bujumbura bagiye mugenzi wacu wa Radio RPA kwiyunguruza muri kino gihe tufata ko ari igihano kuri bamwe ubu kwiyumvira kuja mu gisagara hagati ingorane wiyumvira kugenda ugaruka gute kugenda n'amaguru ugaruka n'amaguru nk'umuntu aba ahetse umwana uramwitegereza ukumva biteye agahinda aha urashika moto urumva ugiye kuraba naho uruka ukabisi wagize imana ngo bakaronka canke bagenda n'amaguru washika muri quartier ukibaza ngo negereje imihanda tori moto nta namwe uyibona uyirose ahantu twaba tugenda ku 1500 igihumbi ubu n'ibihumbi 3 ibihumbi 4 ikikavuzwe niyo amataxi twaba tuniganira ku mataxi tukaniganira kuri bibiri mu gutaha umwe umugabo ubu uretse kutanazibona uzibonye ibihumbi 5 6 umwe urumva taxi muri abantu bane mu kariha 6 birateye ubwoba hama bamwe bava ngo bahora bagira utu urgence utoye taxi ubu taxi n'ibihumbi 30 20 kurse kareha kuri 5 6 nukuri biragoye igitoro cyabaye ingorane kabisa leta irakwiye kuraba ukuntu yobigenza bakatuzanira igitoro urabona nk'abantu turabura ukuntu tubatwara nk'ubu nzi ko ndazunguruka ndondera amadudu nagenda agashika kuri sitasiyo basaba imiduga ni nka 50 ijana nashikirwa ngo ndashikiriwe igitoro kikaca gikama nkaca nja gutondera ahandi ku yindi sitasiyo nashika naho nyene nkabura bo hagera nk'ubu kuri kontrole kugira turiye amadokima y'imodokari ntitwakoze ukwezi kugahera amezi atatu agahera tutarakora bazanga turiko turabura amahera turimo ibintu vy'amakori ivyo byose ni intambamyi je niko ndabona mu ntumbero yo guhangana n'ikibazo c'ibura ry'igitoro mu kwezi kwa gatatu n'umwaka turimwo umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro be n'userukira igihugu c'Ubuyapani mu Burundi barashize igikumu ku masezerano aha ingabire u Burundi y'igitoro giciye imiliyaridi 3,450 z'amadolari y'abanyamerika iyo mfashanyo ariko ntiyashoboye guheza ico kibazo umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana asanzwe arongoye ishiramwe Parsem ahanura leta y'u Burundi kutigungana ikibazo ahubwo igatunganya ibiganiro n'abahinga bakayifasha gutora umuti w'ico kibazo ubwa mbere leta yoshobora gutuma ko abahinga batandukanye ababikozemo kera abantu batandukanye bakicara bakayiterera ivyumviro kazo deba y'aba expert ntibaje kwiyugana nabonyene gukosa abahinga bose bo muri leta n'abafite experience bose ingana barakire n'abandi babuzuza igihugu si cana si c'abantu mu si c'umugumwe igihugu ni c'abarundi kandi ingorane zije zifata bose ikigira gatatu nuko muri Parseme twe tubona ko inyishu zoba izikurikira ubwa mbere ho leta yogerageza ikaraba ico twokwita kuraba ingene bavugana n'abafasha Burundi bagafasha canke bakaka credit yihuta ingorane yihuta kugira amafaranga y'agaciro asigara ari ku ndwi zibiri reserve zo shanje iri ku ndwi zibiri bihinduke n'imiburiburi bayishikane ku mezi 2 canke 3 amafaranga y'agaciro akingirwe abo kajagari bayashizemo mu kuyagera bose abantu batora uko bashatse bitwaje igikenye ivyamamisha kuma aja hanze abantu baja hanze bategetse agabanywe gose kuburyo amahera akingirwa agakora icagenewe kandi bita ko ari produit strategique nk'ibi byo nyene vy'amakarbira n'imiti ikigira gatatu nuko boca bo bashiraho circuit d'approvisionnement no kuvuga ingene igitoro cinjira bagashiramo abandi bantu 3 canke 4 bakaroswa amafaranga y'agaciro babishoboye afite na logistique ikwiye abanyamahanga babishoboye muri aka karere bakaza
ibyo gushaka guha abantu kubera hari ibyo batanze canke bemeye guha umutegetsi kanaka bamushizemwo biteye isoni n'akaja bikadushikana ngaha bigahagarara. Hanyuma ikindi nuko boshobora bakatuti kuda provisionnement bakavuga bati mbega igiciro gihari kingana gute uravye kugira igitoro gishike ngaha bakavyiga neza n'abagira bacinjize kugira ntikiduge cane kandi mugabo gishobore no gushimisha uriko arinjiza igitoro. Hanyuma hagati haba rero reforme zishasha zo kurwanya ibintu vy'intwari tabereye vy'ubusuba vyiraye bituma Burundi butakizegwa umengo ni igihugu gitazi gutunganya ivyacu. Dusaba ko leta rero yogerageza ikafata inyishu ico kibazo ikagifata gira icayo kugira bive mu nzira kuko ingaruka ziriko ziraba mbi cane haba ku biciro haba no ku buzima bwa misi yose bw'abarundi busa n'umucumengo bwahagaze. mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaremereye abarundi ko ikibazo c'igitoro agiye kucifatira mu minwe kandi mu kwezi kumwe azoba yagitoreye umuti, ariko gushika n'ubu uwo muti abarundi baracawurindiranye igishika. Aha akaba ariho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye. Zawadi Grace nako ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Nyana rero ku kiganiro ku isoko duciye dusozerera amakuru yo kuri 16 Kigarama umwaka wa 2023 mwakinuye mwebwe mwese mwari kumwe natwe abafashije kuyatororokanya nabo nyene bakoze ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva kuri mikro yari Emmanuel Ningeko nkaba ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.